Reka subire ndabahe ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri iyi mbonesha kure yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV imbonesha kure bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigeso kandi biba byakorewe amatohoza. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho merereye. Iri niteka n'umunezero ntangire gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya akubashikiriza. Reka rero mbakengurukire ndetse mbahe n'ikaze mu makuru yacu y'aka kanya, amakuru yuta cyane, amakuru agiye kugaruka ku mushikiranganji Leokadi Ndayicayisaba. Tuze kurabira hamwe ibyaranze ikiringo c'uyu mushikiranganji ku buryo bw'idonido turaza kubibashikiriza. Igihe kandi nikiza kudukundira turaza kunyarukira muri Kongo turabira hamwe kubiriko biravugwa ku ngabo z'Urundi ziri muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Reka rero amakuru yacu tubanze tuyahereye kubiriko biravugwa ku mushikiranganji Leokadi Ndayicayisaba amaze imyaka ishika 3 n'igice ari mu bushikiranganji bwo kumenyesha amakuru ndetse n'ubuhinga ngurukana bumenyi ndetse n'ibimenyesha amakuru. Uyu mushikiranganji rero ari mu bashikiranganji bitwa ko barambye ariko abamuzi ni bake cyane muri aya mabanga. Inyuma y'ibyaranze abashikiranganji nka Martin Niteretse, Ibrahimu Uwizeye, Imelda Sabushimitse ndetse na Domine Banyankibona, reka turabire hamwe iby'uyu umushikiranganji nawe. Imyidogo myinshi cyane mu gisata c'ubuhinga ngurukana bumenyi. Umuhora ukoreshwa cyane muri kino gihe ni limitere, ariko imyidogo abarundi bafise kuri uyu murongo ni myinshi cyane. Abantu baridoga bakidogera ibiciro biguma biduga mu gihe umuvuduko wa internet uguma ari muto cyane. Abantu baba bariko baravugana kuri WhatsApp bikaguma bicikagurika. Benshi bakavuga ko bitoroshe kugurura video mu Burundi. Ibi bimaze igihe kinini byidogwa ariko nta nyishu iraboneka. Ikindi gisata gikoreshwa cyane ni limitere, ni nka limitere ni limikash ikoreshwa mu guhamagara mu guhanahana amafaranga, ariko inyifato yayo irateye isoni. Umuntu ntarekuriwe kuronka abantu barenga 3 bamurungikira amafaranga ku munsi. Ibyo bintu ni akamaramaza mu gihe kandi ahandi heshi ku isi hariko hahimirizwa kugabanya gukoresha amanoti maze abantu bakariha ibyo baguze canke bagahanahana amahera biciye mu buhinga ngurukana bumenyi. Iyi nyifato ya limikashi iratuma bigorana cane ingene abantu bahana intererano mu manza, ingene ndetse bafasha umugwi ugize ibyago ndetse n'ibindi. Abantu bategerezwa kurondera umu agent wa limitere abaha code agent kugira ngo baronke uko bafashanya mu manza ndetse no mu bihe bitoroshe. Iyo amafaranga aciye kuri code agent nta umenya ayashikirira nyeneyo n'ayadashika. Harakenewe ko rero leta ihagararira abakoresha imihora maze igategeka ko benayo masosiyete ibyo bategerezwa gukorera umukiriya wabo ivyo bigategerezwa gukorera umunyagihugu aho kuvugira abanyagihugu. Leokadi Ndayicayisaba nkuko byari bimeze kubo yasubiriye aboneka nyabona, ariko ari umugenzi wa limitere aboneka ko ajejwe gukingira inyungu za limitere ndetse kurusha iz'abarundi. Ni nayo mpamvu umunyagihugu n'umukozi atajambo rinini agira muri limitere, kuko ngo umukuru wa limitere afise inguvu nyinshi cyane mu butegetsi bw'u Burundi. Kubera iki Onatere idahabwa ikibanza acambere mu Burundi? Hari benshi batangara ingene igihugu cahisemwo
kubitsa amabanga yacu yose igisirikare ca Vietnam. Ishirahamwe limitere ari ryo Vientere ryegukira igisirikare ca Vietnam, ni nayo mpamvu ugiye muri limitere usangayo ibendera ry'u Burundi n'irya Vietnam. Ubu uba usa n'uwinjiye mu kigo c'igisirikare ca Vietnam. Umushikiranganji Kadi Ndacayisaba ariko aravyigana n'iri shirahamwe ingene ryofata ikibanza kinini mu bijanye na bimwe mu bikorwa leta y'u Burundi ikorera abanyagihugu, gutyo abanyagihugu bazohora baja ku mihora ya limitere mu gusaba ibikorwa bimwe bimwe. Perezida Evariste Ndayishimiye wenyene avuga ko ahari hose aba ari kuri telefone kandi ko akoresha hoteli ya limitere. Ntawe uzi ko yoba azi ko amabanga yiwe yose be n'amabanga y'igihugu aba ayabikije igisirikare ca Vietnam. Hano umuntu asigara yibaza impamvu ivyo bintu byose bidakorerwa muri sosiyete y'igihugu Onatere. Ubwo umushikiranganji Kadi Ndacayisaba aratahura ko kino ari ikibazo c'ubwigenge bw'u Burundi. Ubwo araha impanuro n'ivyiyumviro bikwiye leta arimwo, kuko ku kibazo c'ubwigenge bw'u Burundi mu gukoresha imihora ngurukana bumenyi nkuko bishikirizwa n'abanyagihugu. Reka dusimbukire kubiriko biravugwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mu gihe kandi hashize igihe kinini ingabo za leta y'u Burundi FDNB zorungitswe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ngo zigiye gufasha igisirikare ca leta ya Kongo FARDC guhangana n'umugwi witwaje urwanisho M23. Amakuru dufise nuko kuri ubu ngubu ngo abasirikare Burundi batazopfa kuva muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo igihe cose ngo bagikenewe. Bivuga ko bazomara igihe cose amategeko abibarekurira. Igikuru ngo nuko bakora neza abenegihugu bagashima ko ngo babafasha kubijanye n'amahoro n'umutekano hamwe ndetse n'imigenderanire myiza hagati y'u Burundi na Kongo. Iyo ni inyishu y'umushikiranganji wo kwivuna abanzi Alain Tribert Mutabazi ku kibazo c'uko ikiringo cabo kiragera kugira ngo abasirikare bari mu gihugu ca Kongo batahuke mu Burundi. Hari mu kiganiro n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa 15 mu kakaro y'umwaka ariko arashikiriza ivyaranguwe n'ubushikiranganji arongoye. Alain Tribert Mutabazi yibukije kandi ko abasirikare b'u Burundi batari mu gihugu ca Kongo nk'uko abandi basirikare bari ahandi. Ngo ku basirikare bari hanze bose nubwo intumbero yoba imwe, bamwe bose bafise ukungene bagenda. Agira ati abasirikare b'u Burundi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo biciye mu masezerano y'ubufashanya hagati y'u Burundi n'igihugu ca Kongo mu bijanye no gucungera amahoro ndetse n'umutekano cane cane kumbi biduhanahana n'Uburundi na Kongo hamwe ndetse no kurwanya imigwi yitwaje ibigwanisho iri mu karere k'ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Naho kubijanye n'ikiringo ngo abasirikare b'u Burundi bazomara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Alain Tribert Mutabazi ntiyamenyesheje imyaka, yamara yavuze ko igihe cose gikenewe arico bazomarayo nk'uko nawe yabishikirije. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru twego tubashikiriza ayaka kanya tubaye tuyasozereye ngaha. Turaza gusubira mu makuru agezwe ko gusoma imbuga gufyonda sabone partager ndetse mubandanye mukurikira amakuru n'ibiganiro tuba turiko tushikiriza 5 kuri 5 kuri imonesha kuri mukuru cyane muri Rudende Isange TV. Imonesha kuri ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bikeso kandi biba byakura watohoza. Iri rero ryari tekano munezero ntangere byo kuba twari kumwe namwe mwanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bikeso kandi biba byakura amatohoza mu bisata bitandukanye nka politiki, umutekano n'indero gateka kazi na muntu mwakuye kuri ndetse n'andi makuru yose abarika navugwa ijya nino haba hatandukanye. Reka shimire mwese rero mwari ko muradukurikira amakuru yacu y'aka kanya tuyasozere ngaha. Turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko.